ego maze kutwibaruka ntiyaciye atureka ariko yashishikaye kuturera. N'uyu munsi urabona ko yavuze ngo ndagukeneye uze kuziko agarampuza indero mani muhezagi. Ego turashimiye kandi n'inama arongoye yemeye nayo nyene ikiyumviro cari mu muvyeyi amaze kubishikiriza inama arongoye gaca amenyesha inama ya misiyoni nayo igacindekura mana nibahezagire. Turafise rero intasho kuva hariya komisiyoni ku bavyeyi bishengera Bungere barantumana intasho ku munsi wa kane bagiye hariya mu gikorane mu Ruyigi baje badutumana intasho twari dusezeranye turamenyesheje ko tuzoba turi hano ene mwakira intasho zabo. Ego turafise kandi n'intasho uhereye ku mubwiriza dukorana ibikorwa by'Imana n'abandi barongozi hamwe n'ishengero nabo nyene barantumanye intasho nimuzakire. Izindi zo muhira nazo murazi ko muzamana misi yose. Yesu nashimwe. None rero n'ivyo nabona ishengero ryarashishikaye kuruka turabakari bambone no munsi ntabo. Yesu nashimwe kuko urumva ko ntagenda ngo nibagirwane umanza naza. Yesu nashimwe. Kandi n'ikindi gihe nyene twocinongera ngaruke kugira ngo tuze turamenyana no mu maso. None rero turafise amajambo y'Imana twongera ko iyo abandi bamaze gushikiriza. Ego kandi ndabagore duhaguruke kugira ngo tubanze tugorore imitsi. Duhaguruke tugorore imitsi kugira ngo dushobore kugenda neza. Twari tumaze umwanya tugize hajya mucema amagorora y'ibyo ntuzenyi n'ibyo byuma. Tuje turirimbira hamwe indirimbo y'amajana 287. Uzagusanga mu butumwa bwiza bumaze kuvugwa aba mu baririmbira cyangwa mbere no mu bana bato. Amajana 287 wako Yesu atoganza ibihugu byose iyo biva bikagera. Kandi hazoba ari wenyene na twebwe tuzoba tugize gute? Tuzoba turi kumwe. Abizeye ibyo nimuhaguruke turirimbe. Yesu azoganza ibihugu byose iyo biva bikagera.
indirimbo ndayikunze kuririmba mu bugingo bwanjye. Yesu amaze kuzuka, hari ijambo rikomeye abwiye intumwa, arababwira ati jewe nawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Ati none nimugende mubwire ibyaremwe byose ubutumwa bwiza, mubabwire bw'ibyo mwanyumvanye, ngo kandi abazokwizera muze mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpemu. Amen. Bumve ndi kumwe namwe ubutakigira gutya. Amen. Iyo twibutse rero ko turi muri misiyo cyangwa mu gikorwa cya Yesu, mw'ijambo yatubwiye numva no bakangurira abantu bikarera, umuntu wese akumva ko yokwihuta agahaguruka akajyana ubutumwa bwiza kubwira ibyaremwe byose. Yesu nashimwe. Hari impamvu rero twokwihuta guhaguruka tukabwira ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Yesu agomba agire gute? Agomba agaruke. Yesu nashimwe. Yesu agomba agire gute? Agomba agaruke. Kandi ngo nk'uko Yohana Umubatizi yabonetse nk'integuza yo gutegura umuzo wa Kristo Yesu yambaye umubiri kugira ngo abana b'abana bane nabo, niko n'uyu munsi intumwa cyangwa abakozi b'ubutumwa turiko turagoberwa na Mpemu Yera, dusemerera n'ijwi rirenga kugira ngo tuvuge ko Yesu agomba agire gute? Agomba agaruke. Kandi ibyo bijambo bihingishije agashitsi isi yose n'abanyabwenge, kuko ntibaraza wibanga ibitumaje. Yesu nashimwe. Reka dusomerere kumvira ijambo ryo kugaruka kwa Yesu. Dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 24 niho tugomba duhereye. 24 dusomeho duhereye ku murongo waho wa 29. Nawe uraza gusoma uhereye ku murongo wa mbere, kandi ndabasabe kuko n'umwigisha muze murandika amajambo y'Imana kugira ngo uze gushishikara kwiyumvira. 29 niho duhereye, ariko wewe izuba tugera ku murongo wa mbere tubona ngo tegetse amajambo ngo ibimenyetso byerekana uguhora kw'i Yerusalemu n'ukugaruka kwa Yesu. 29. Hanyuma y'ayo marushwa y'icyo gihe, uwo mwanya izuba rizoca umwiza n'ukwezi ntikuzoba gucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive kw'ijuru, n'iby'inkomezi byo mu majuru bizobiganizwa. N'ubwo ko bizo bintu bikomeye. Buri kimenyetso cy'Umwana w'umuntu kibuzobonekera kw'ijuru, niho amaboko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona Umwana w'umuntu aje mu bicu byo kw'ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'izamba bakoranye abatoranije biwe, bave mu birere bine guhera ijuru ritangurira kugeza iro riherera. Nimwigire ku Musikoni, umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe, amabara agatukuza, umenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ibyo byose bishitse, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Ndababwira ukuri, ab'iki gihe bazoramira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizoramira, ariko amajambo yanje ntakazoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntabwo kandi yagize gute? Ariyo sifavamo. Imurira kwa Data w'imana y'amatu menshi,
kubikoresha muti ntibyoshoboka byoshoboka ariko Yesu kuva ku mwaka wa 32 mbere yo kudatunagata avuye muri isi amaze kugenda kubakisha ayo mazu mw'ijuru. Yesu nashimwe. Uyu munsi turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kangahe na gatandatu n'ubitwe turacatugerereye sifa kwa aracatutunganya akarabati y'inzu y'abakozi b'Imana ntikwiye agasuka agashirako n'ibindi agashirako n'ibindi naciye nsoma ijambo aha hanze kuhagarara ku mabuye ariko ngo kuri uwo mugwa w'inzira zose zitanaziki amabuye y'ibiciro sifa kwa Mungu tuzohagarara ku nzahabu zitazindi bashobora tuzohagararako tuzogenda ku birahuri tutagera ku birahuri nange bizoboneka sifa kwa Mungu biramugenzo kibizoboneka aho ariko ndakoreye ku bwiza bw'iyo Yesu akoragize gute atujyanye. Yesu nashimwe. Reka kugurana ubwo bwiza bwo mw'ijuru n'ibi byo kino ntimugurane ibiharage bitukura nka wa wundi mani dutabara. Yesu nadufashe wiyumviriye uwo mugwa Kristo Yesu iryo banga ry'Imana ariko arategura. Amena. Haleluya. Hariho ijambo rigira kabiri. Yesu nashimwe. Hariho muri kiriya gitabo nkunda gusoma kitakozwe n'intumwa rimwe umurongo wa 9 ubona yindi bigira kabiri tubona igihe Yesu aduze mw'ijuru. Yesu nashimwe. Igihe Yesu aduze mw'ijuru amaze kurenga ibicu haciye hururuka abagabo bangahe babiri b'abamarayika. Yesu nashimwe. Ngoga kuko ubuhanuzi bw'Mpemu Yera abo bahanuzi bacaja ku bagabo b'Abayuda barababarira abagabo b'Abayuda bikarira ni iki kibatumye muhanga amaso hehe wewe ni utabizi wa mwana wacu Yesu yagize gute yatuvuyemo yagiye none dusigaye turi ingabo zitagira iki umutwara abamarayika bagatumbereza n'imuhumure. Uwo Yesu umubonye bakuwemo agiye mw'ijuru ukumubonye aduga mu gashuru niko azokomera kugira gute kuza kugira gute kubajana sifa kwa Mungu. Kale Mpemu w'Imana arabeje bamaze kubyumva bamaze baragira gute baca baragenda i Yerusalemu. Yesu nashimwe. Baca baragenda mu nzu yo hejuru bekurikiranye iminsi 10. Mpemu w'Imana bimira amabanga baca baza babaye abandi. Yesu nashimwe. Yesu nagire gute nashimwe. Ibyo bimenyanye nyabirire nibyo biriko biragorera abakozi kugira ngo bakumenyeshe ko Yesu Kristo agomba kure gute agomba azi. Yesu nadufashe. Hari ikindi kigira gatatu ndagatigene Yesu aturaba ari mw'ijuru mugabo arababejejwe cyangwa muri kiriya gitabo cy'indirimbo bahora basomera abageni gusa cyangwa muri kiriya gitabo cy'indirimbo ingena turaba kugira ukubude tukutigishika Imana dutabara. Igitabo cy'indirimbo cya kabiri indirimbo ya Salomo indirimbo hajya igice cyawe cya kabiri ubona amajambo y'iki y'ubukwe bagize amajambo y'ubutandatu. Yesu aturaba kubonye agabo ikirungu mu mawa ni kumukunzi wanje ameze mu bandi bati bakobwa sifa ikirungu yangu n'ishurwe ejo nanjye ndamugeni bwabereye aha cyashishikara kwiyumvira nanjye mugeni ntimbirije tuzotaha sifa kwa Mungu. Yesu ahari mw'ijuru acishije mw'idirisha ry'ijuru
ijuru, akaraba rero mw'isi, akaraba bamenye, akabona tumeze nk'amashuri. Sifa kwa Mungu. Ariko amashuri ari hehe? Ari mu gisagaciki c'amahwa. Amina. Haruhande yacu hari amahwa, kandi amahwa azikurana. Nikaturaba akaca dusengera ona mpemu w'Imana akatumira iminito gute itoguma kupagati yowe uriya musatsi wanje kabe ehana ari misagaciki mugabo ndagize gute ndamukunda sifa mama uriya musatsi wanje hariya ana yoba kakacanagasanga ubatanye mubishikiki c'amahwa ariko nawe utagabatekesha abantu nyene Yesu yagira uragenda n'intambwe gutema gihehe giye kwibagiro kuko hariho kode dukora gute yabwira natwe rero tugera ko izo gisagaciki c'amahwa ugasaba kurika amahwa yakagute arakuzibura arakuzibura uzamukomeretse nibakomereka nawe anatukomereza kubindi vyameze Yesu nadutabara. Uwera umukunzi wiwe aboneka nk'ikirungu hagati mu mahwa. Uri ku mukunzi wanje ameze mu bandi bake. Bakobwa sifa kwa Mungu. Eka abahanda bose siki. Bose sababeni. Mani dufashe. Hariho abandi bakobwa. Mani dutabara. Ariko umwe muri bo hagara neza muhagaze neza. Uzita amaseka ya Kristo Yesu kugira washime ukubona mwiki n'ijuru. Yesu nashimwe kugira ngo bakubona umukunzi wawe kuko mukanya katari katoni mwuka mbere ikintu kigira gatatu hari ubukwe ari iki ndiramugeza byari ubukwe byakozwe itarashoboye kandi icyo cya 19 kuko bateye igihugu birashoboka perezida atamutari ubukwe na bumwe ihangane uzokwitaye ubukwe bwahehe idashoboye bahana 19 abasore bageze wanjye abasore baje kugurana maze kutanya amabanga menshi abigeme nabo nyene mugere gutya abigeme ni baki ihangane n'akabukwe bwakira muri iyi si ariko tugomba kwinjira kuba cyane hariya abwere uw'icu sifa kwa Mungu byashoboye abantu cyangwa batatu ariko ndakukumbuza kugaruka kwa Yesu ngumbe w'imikumbi yari natatu na kilo ikura nabyo Yesu nadufashe Yesu nawadukuga amaturaba nicyo gituma turwanya ibyo birango Yesu nadufashe nicyo gituma turwanya ibindwi era abitwara yambaye yashaka kumutunga Imana bahezagire ahiko si kubwanje ni kubwanje kubwa Kristo Yesu Yesu adufashe Yesu bahezagire n'abandi barikuba natanye intebe kugira ngo dushobore kwicarako tukirize kubaho kubana tubona n'ishumba ry'agati mu gisaka Imana dutabara hata kubera uti utujyana ukunesha kw'Imana n'umukwega w'amagazi Yesu nashimye hanyuma y'ibyo nubwo mw'ijuru kimeze nk'ijuru rirenga ishengero ryinshi riti haleluya agakiza n'ubwiza n'ububasha n'iby'Imana yacu kuko amateka yayo ari ukuri n'ukugoroka yaciye ku itero rumwe Imana w'agahebuza yononesha abari mw'isi usanga yibiriwe kandi amuhoye amaraso y'abagurano bayo nikuvugira kabiri riti haleluya kandi umwotsi w'urukundo rwiwe bitazoshira twabakuru 24 natari nyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana itarya kuri ya ntebe biti amen haleluya itwika kuri iyo ntebe
ivuga iti nimushime Imana yacu yeze neza abagano bayo abayubaha boroshe n'abakomeye nubwo ikimeze nk'itwi n'ishengero rinini nikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi nikimeze nk'itwi ry'umuturagaro ihambaye ivuga iti haleluya kuko Umwami Imana yacu ishobora byose ihanganye. Umurongo w'indwi tunezerwe duhimbazwe tuyicubahiro kuko umugabo w'umwagazi w'intama ugize gute kandi umugenyi wiwe aragize gute ndamuriteguye. Uwo mugeni none ninde? Ishengero ry'Imana. Yesu nashimwe. Ni ibi turiko turabwira twaramaze gukora ibyo turabizi twakoma amaraso ya Yesu ku musaraba kandi Imana niwe yatanze kandi nta wundi muntu n'umwe nta musore n'umwe arashobora gutangirwa ninde? Ni Kristo Yesu. Impano nuko twamaze gukora turegereye iki twajyaga kugira gute kutuka Yesu nashimwe. Ariko rero tuborera kose uko tuborera kose shengero ry'Imana hari ijambo nasomye kandi rikomeye hariya twahereye muri Matayo bariko turabona ibimenyetso bizokwerekana kugaruka kwa Yesu ariko turabona hariya muri 2025 turabona aho umugani w'inkumi zingahe 10 zari zirorereye bose zirorereye imbere umukwe badutaba umwe zaneze izo nkumi 10 zose zari zirorereye umukwe hanyuma rero bose bari bafise rande kuko bakumukwa hafaza kandi narasomye izo nkumi zose zandiriye abakorangaye umwe nicyo gituma abasikuza ngo izo nkumi 10 zerekana ishengero rya kino gihe umviriza mwene data zose zari zirorereye umukumwe nk'uko natwe ishengero turindiriye Kristo Yesu. Hanyuma rero ziraho twiteguye zirafata ziracango zijyana amatara yazo niki n'amavuta bandutabara amatara n'amavuta amarero umukwe kubera ko tutazi umunsi azogera gute azogera ko wayiranga rya data wenyene ko bajya ngaha bose bararindira baracana amatara yabo ariko izo nkumi 10 zari zifise ikibatandukanya hagati muri bo ngo bamwe bari abanyabwenge n'utwumvise Salomo yasabye abandi nabo ngo batabirikiwe abo batanu muri bo b'abanyabwenge barajyana amatara yazo mw'itara ariko barajyana n'ayandi mavuta y'iki y'intega kiba bari gufasha arapema amavuta y'intega kiba hariho amavuta ari mw'itara warongejejwe kuko gusengerwa n'ishengero hariho ayo muhemu w'Imana ari muri wewe akuzigama yakwinjiye mu ngoro y'Imana urihana n'ubu uramufise urakeneye kurondera Yesu natukabana urakeneye kwirandikana mbere y'intega kiba Yesu natukashe urakeneye ubushobozi bwo kwirandikana bwo guterekanya ibihe bigoye biri imbere tubona ngo urukundo rwa Yesu ruzogera ruzohangana n'urukundo rwa Yesu rwatinze n'uko umugabo wawe wabuze gute nta mikora yawe kuko umugabo wawe wabuze gute nturuzohangana gute nteka amavuta y'intega kiba bakora inkuru ziki z'amahera umuntu n'umwe ati wawe umuhe icyo ufise amahera ufise nk'uwuhe kugira kandi ati y'amahera yawe sizogera uko abantu n'inkuru ziki z'amahera n'uruzogenda muri rwo hagati
ibuye. Yesu nashimye. Urakenera mero amavuta y'iki y'intega kiba. Tugomba rero twashize amavuta mu y'intega kiba, kandi muri ubutumwa bwiza burabandanya. Mani dutabara kuko turi muri iki gihe cy'Yesu. Abantu badayumva rutagoroba, mw'ijoro rigeze kure, bose basinziriye. Yesu nashimye. Kandi niyumvira senga Imana, yaba nagutegeka bikuru woje ko ku munsi w'Imana turi mu rusengero ubwo muvuga bangahe benshi cyenda ko ngo nzaba bivuga ubugeze ako kwakira ikirere mu bicu, ariko kwari hagati y'Imana umviriza mwene data n'ikibazo kuba nonda kubutumwa ize muri nonda zaragize gute zarasinziriye. Ntabwo batangura no kurota bajya no mu nzozi, barajya mu iyerekwa. Abantu bibirabira bakora bajya mu ntege z'umubiri, bararota n'ibyidodo zipfuye. Imana dutabara bagamura itangazo rimanutse ku musozi wa Elayono, k'abamarayika karavuze ngo n'umukwe nimubwire gute mube maso mwakwiye. Bose batangura kubyukuruka barondera ya matara. Bamwe batanu basinziriye amatara yagize gute yaratse, n'urutangiriro rurahera, n'amavuta yagira gute arahera. Bari dufashe abantu batanu urwenya amavuta yabo arahera, barasa y'intega kiba. Mani dufashe. Hanyuma rero bati agana umusinzire w'umuntu rero abantu babanguka kumwe wambera bati barakabakabitara biwe kubera yaratse mu bwenge, asanga amatara yameze bakarutambara gusa, amatara asanga yahita ntangora agahura hahandi abategetsi bakoreka ziva kwa Mungu. Aragira gute arakomora akantu abo bategetsi bakoreka, akabona yasutseyo, akabona hagaze neza, akabona rakije itanga yewe atumbiriza Mariya we. Ntababwa ko dukunda turirimbana, ntababwa ko dukunda tugabute turirimbana, ari muri kore y'amategeko. Ntababwa ko dukunda tutayatubiriza dukunze kuki kubindi ziva kwa Mungu. Ari inyuma dukunze kuki kubindi kaya utayemeye n'ibirete ntidusangira enda kubatana tubirete bikuri ziva kwa Mungu. Nibiyumvira kurugi Mungu watakote atamudo kumura bamwe batanu bacabosa ku murongo barasohoka mu nzijoro babaje kugura amavuta y'iki oyine yakiya nabo barundi. Imana dutabara basanga umukaragize gute ariki. Imana dufashe narabaye niko biyumvira icyo gica kigeme cyane kimeze hamwe n'abandi muri abo basohotse baje kurondera amavuta ku mudanda kandi umusita ku kibuga. Imana dutabara Yesu adufashe. Hama bagaca bagaruka bagasanga urugi rw'urusengero bagize gute urugari, n'agatike bari bafise batosubira kwinyuma abanyamakuru erega basi iritiro ryabo iritiro ryabo ku bihumbi 2,000 kubera n'iryo ryabo ku bihumbi 2,000 babaciye ko bagize gute n'abantu barimo n'imutagaza n'imubizi iyo ibintu bizinze n'umuzira y'uca gushira si ibyo nahavuga. Mani dutabara rero batatu nta kundi niyo nayibise gusa mugatangire gute reka mbure nze kumusanga ngo mukwe reka byakuze ngo benshi badodora bagenda kukiya kabikubita kukindi barondera Imana ibadodora gute azabwiye cyagize gute karareka. Twemere dutegura kubaza kwa Yesu biki umunsi. Imana dutabara ngombaye twirinde imbere twige mbega abiteguriye kugaruka kwa Yesu nk'abakristo. Ngomba nigishe rero abakristo
nk'abakristo bitege kumva neza twebwe uko bigenda kose tumeze nka bamwige baboneka yehe ari mu gisaka cy'amahwa ati kandi twumvise ko n'imyambaro iramaze gutegurwa amakanzu yera nibyo bikorwa byo kugorora abera bakoze none two kwitegura kugaruka kwa Yesu gusa ahubwo agomba wandike wadufashe ibi nariko ndavuga ni nk'amatangazo ariko ngomba mureka uyu munzane w'aba bantu bazotaha umwe w'umwami w'Imana eso ni ikintu ca mbere ngomba nk'umukristo ngo kwitegurira gute umwumve ku giti ciwe Mana dufashe umwumve ku giti ciwe Mana dufashe jewe ndazi umuvyeyi wanje ari umuntu ijana ku ijana mugabo hageze ibintu by'ijuru Yesu adufashe Yesu adufashe babiri bagabo ariko barasigura ubutumwa umwanya w'ubudagere gute asiga Mana adufashe Yesu adufashe natwo ntabongerere ariko ibindi bakabura mu byose n'ibyo yarabintari bashaka kubiri Mana adufashe nawe kubiti kiwawe Mana adufashe warukabe kare wamaranye imyaka myinshi hari ibyo twayaza byo kuja hejuru n'ijuru Mana adufashe Mana adufashe ugomba kugera twayaza byinshi byo kuja mw'ijuru ariko hageze ibintu kwirangana umaze kwenda uragera gute jewe rero ndabona ubu hatogenda abandi imbere abandi jewe nawe ndagomba kukuvuga ngwerekere wirabura ijambo ry'Imana dusome ubwa mbere igice cya kabiri cya Petero kandi ukaba usanga abari ibirego by'amubwo bw'ubukwe hari ibibazo hagati y'abantu igice cya mbere cya kabiri murantunga cya Petero igice cyaho ni kabiri igice ni gatatu igice ni gatatu twashyize igice ni gatatu tugenda ku murongo waho 8 dusome amajambo y'Imana itu ukaruka kwa Kristo majana 270 uranga kwa kumurongo wa mbere ko jendere ku murongo 8 ariko abo munda bikarira irinyemeho ntimugiyo bagize yuko kumwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe atumvise ibi by'imyaka ntibigore kumana uri kuraharuka 1000 yoni harura amasaha Mana adufashe ariho abantu bagiye kuyerekwa babazabura kurikirana neza se adahabanje guhagarara maze sikuri imyaka 1000 ngaramwaka babazabura bari muyerekwa abantu bakunda kuja muyerekwa cyo mwisho Mana adufashe baca bamubaza reka mutamabura abamarika bari bamati ngujabura ati none weka uramaze imyaka ingahe Imana itabara oyabije batana amasaha yarajya arahaba dore gusoma mu itaro Abrahamu yapfuye cyane Yesu agiye atumfashe gutahura ibintu by'imwe ngo ndashishikara n'usoma ariko nasobanuye umwami Imana nitereke isezerano ryayo uko biyumvira bitenda benshi niko bari bariyumvira none barabenshi bariyumviriye mu bihumbi 2 ngo Yesu abonetse iraza mu bihumbi 2 ubwo rero ariko bamusi nari kubana nta kukekera Yesu nashi ariko nariho mugasari kugira ngo ubantu Yesu adufashe ari bikare byasomeka bona ni mu bindi bintu by'ibi
Yesu atubashe. Mareko wale kubangu. Hawezi kumbe mwa chokengaje na kukoro. Ekayo kibiyo mweto kubisoma. Umwami Imana itereke isezerano ryayo uko bane biyumvira kubitenda. Ariko mwize kuzoga kwasoma twese. Yihanganira mwese nikoga kuhagira bahona. Ariko igomba ko bose bagira gute bihana. Twade kuhakana. Imana itereke isezerano ryayo. Nuko abantu benshi batinda barayitegereje. Yuko ntari ko kuvuga byoroshye. Akumanye nabase Yesu yoruza. Niko yumvira. Ariko mukamujyana abantu Yesu atwate n'umutima w'abantu gute. Umeze ute? Oyigira abantu benshi bihana. Ariko umunsi w'umwana wacu uzoza nk'ibisuma. Ahamanyura zobaho bakakwasana uhambaye. Ibyitangiro byose bigashobeshwa n'ikibegenge gikaze. Isi n'ibikorwa biri muri yo bikagira gute bigatomeneka. Urabona ibintu bivuga ijuru tuzovuga mu ijuru nabyo bwagize gute byatombotse byamaze ariko aratuza kuja mu ijuru by'amatungo ariko aratuza kuja mu ijuru wisi n'ibiri kuri yo bizoshobeshwa byose bigire gute bitomboke. Amen. Yesu natufashe gutahurira bimaze gushongeshwa byose bikagira. Ariko ndasoma kuri 12 uronde kw'ibyo byose bizoshoboka bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana no mu kureka ukuza k'umunsi w'Imana wahaniye uzotuma amajuru ashokeshwa no gusha kandi ibyitangiro byose bikayagishwa n'ikiregerege gikaze. Ariko nuko yasezeranye bantu bari mu mahoro tube abantu batanga amahoro hariya muri wacu dutangiye mw'ishengero ry'Imana dusane dufisiki amahoro kugabanya imibabaro mw'ijoro imibabaro yamisi mwizane kwa Yesu mugaba amahoro nayo nayo ku Mana tutabara. Ibyo dusanga dufise amahoro mutagira karabagu mutari kuvugayo imbere yiwe. Wiyumve yuko kwihangana k'umwami wacu aragakiza nk'uko Data Kurwa Pawulo yabandikiye uko ubwenge yahawe ugize gute ungana Imana igufasha. Yewe iki kintu cyawe bwatubohera n'iki kintu umuntu nk'umukristo uko worindira ukareka kubaga kwa Yesu kuja kugira gute bihana n'ukwizera Kristo Yesu. Yewe tubaza umutima wawe weruka kwihana Yesu natufasha. Wiruka aho kwihana kandi neza Mana tabara. Bantu benshi babuze amahoro kandi bayabuzwa n'abantu kugira ngo bayabuzwa n'inka cyangwa n'imene bayabuzwa n'iki n'abantu. Mana tabara. Raba nibo bantu bashyikiriye ahubwo mu bantu bahanganye n'ibihe. Mana Yesu tabara. Mutagira karaba mutagira gasire jena yiyumviriye w'Imana itereke isezerano ryayo irinde ko abantu bose bagira gute bihana. Nicyo gituma twaririye tuti nituve hafi tujyane ubutumwa tubwire ibyago byose ngo bigire gute ngo bihane kuko nuko Yesu yaje amaze kuvuga ubutumwa bwo kwihana azogaruka tukiga ubutumwa bwo kugira gute bwo kwihana. Ubutumwa bwo kwihana si ubutumwa bwo kugira
Yesu. Ukamilike kutoka kwa Yesu. Ni wewe ambaye ijambo ry'Imana. Zamwisuzumiro ry'ijambo ry'Imana. Jamuri ndio mtatu munani wa dini. Kwa mtiki usasukire gute. Umenyi. Nibyo marabiga. Ushikari haya mutima wawe kwahe kidini kete. Bayi kwa kidini. Mali tawa. None kwa muri iki. Ikanzi bayi mu mutima wawe gute. Yesu akafasha. Mugabo muri iyo mwikana kama ndatanga. Namuna sumuriri iyo mwishenge. Mali tawa. Ariko reka ndabimubengere ntashobora kuba yarimo ishengero n'abagiye muri z'abanyamahanga sa rero n'ubundi usasigaye gute yari kandi umwenda woroshye kandi iyo nk'akaririmba y'umuzina ubundi usase mubwiza se
shumikomeye abantu bo kw'Imana twegereye dufise imitima y'iki twegereye dufise imitima y'iki y'ukuri twizeye kamazinda imitima yacu icucagiwe bivanwemo ibitwagiriza bibi imibiri yacu yuhagijwe amazi ameze gute amazi meza 23 mwumvise umutima w'igihugu tugumye namwe baragutaye tugumye ukwatura kumeze gute kwatura ibyizigiro byacu nikunyiganyige kuko wasezeranya yo kwizerwa kandi twiyumvirane ko kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'igiki n'ibyo bikorwa byiza mane dufashe bene data turindiriye ubwa mbere Imana iriko iratwinginga hajya kujya mu 22 ngo twegereze dufise umutima y'iki y'ukuri ibintu by'ibinyoma sinzi iyo byazana abantu b'Imana bavuga ko dufise umutima w'ukuri ibintu bishoboka birashoboka bidashobotse ntabwo uti ntabwo ushobora Mana arakwica sa arakwica naho ubwira intege zo kubesha ubeshe ibiki ibyo utatoshetse Mana tukaba ariko Imana irakutumva imitima y'ukuri kandi ngo imivugo igisutanizire cyane mbere oya inyuma y'ibyo ugomba kuzana ingorane Mana tukaba icya kabiri tubonye harya ngo tugumye ukwatura ibyizigiro bimeze gute bizima ukwatura ibyizigiro bimeze gute bizima hariho abantu bagenda baratura amagorwa bugacarinda kuroba bukamurobeza rinda kuroba bukira ritagize gute ndagoya hindura watura ibyizigiro bimeze gute bizima uriya bariya batasi 10 n'abangaba babibonye ngo bose kwatura ibyizigiro bimeze gute izima Yosuwa nande none hariya muri kwisezerano hashizeho banganira hashizeho babiri gusa bavuze kwatura ibyizigiro bizima ufise Imana ishobora byose ufise Yesu yamaze no kugukwa urakorewe Yesu nashimwe urindira ubugeni gusa ukorera hariya mu micu ni kandi yarateguwe kandi bishikara kwikura mutegurwa uzoba wambaye watyawe ko niyumvira ko bwiza simba kwa Mungu Yesu naje niyumvira uko tuzosa ariko aratwira Obitogiranywa n'amaruka ya kino gihe tugire kwatura ibyizigiro bimeze gute bizima uri mu bantu n'ibintu bimeze nk'ibikubi hagarare ko ugumvise Imana kandi hari ibindi banga bimeze gute riri muri wewe Mana dufashe hariho umukozi w'Imana ngo yanezereye waraganiriye afise kwatura ibyizigiro bizima ndakubwira ya jambo akati jewe iyo ukene bunteye rega babazi Imana yo ukene barahita kandi wo muri kino gisagara cya Gitega ati ukene kwidegute bunteye ntabwo bigene iyo biri buke iyo biri buke janamba kirato kita mfise kiragara gusenga nikoti yiza nikarubati hajamata mikaburi Seri Imana natwe byizigiro bizima Seri Imana amantu hariya ariko kuri post aduka hariya hejuru agenda ari mu masanganzira Seri Imana akoreza natanga mushimiye Imana atenda n'ubu bijwe cy'Imana patri byizigiro bizima ati twiki Imana yije
rije mw'ijambo rikaza agashuru haganuma nagize gute ndaremeshejwe. Yesu nashimye. Erega Imana iragira gute iraturemesha. Yesu nashimye. Narujyanja wangu wisiga iminota rero kwisezerano n'ibishaka turi muri byo atari cyagiye cy'isezerano rya kera ngo bitangira by'impunzi bagacana babonera komeye Imana ngo bibatabare. Eka tugire kontra ukizigiro bimeze gute bizima tuzohora tuzogira gute tuzokageze kuko tuzoga no mw'ijuru. Yesu nashimye. Ikindi kigira gatatu kandi kiragoye ene data biyumvirane niko umuntu wese yumvire kuri mugenzi we. Ukaba utamubonye muri korale aho yahora yicara utamubonye urazoba uti mbega yemwe uwo tubana ko uwo turirimbana muri rya ko ntamubonye ari rero uzomwiyumviriye. Yesu nashimye. Niwamubura uzi naho rwashika urabe kwagize gute pakikomeye. Niwasanga yavuye mu nzu umucane n'umucanwa wowo agenda agize gute yose Imana dutabara. Ari niba batera n'uwo mucanwa ndagucanye gusa bicabiherera ushobora gushire ko n'amazi nayo iragere gute reka usanga yavuye mu nzu cyagize gute utabizi. Ariko hirya rero bamaze gutanga itangazo ko mwaka yagiye tugeze kumuhereza ewe uzumva urubanza barutabara. Ariko ngo tugere gute biyumvirane. Umuntu wese yumvire kuri mugenzi. Hanyuma tumaze kwiyumvirana ko kugira ngo turwanye ishaka ryo kugira gute ryo gukundana. Mani dutabara turwanye ishaka ryo gukundana n'ibyo bikorwa bimeze gute byiza. ahantu haragumye twiyumvirane kugambe kugira ngo turwanye ishaka ryo kugira gute ryo gukundana. Umuntu wese akunde mugenzi we kuko abantu bakundana ntibaterwa n'ijuru. Hanyuma duce turwanye ishaka ryo gukora ibikorwa bimeze gute byiza. Reka tuzojyamisha ibikorwa bibikorwa niko ingoro y'Imana zigira gute zicubakwa. Badutabara ibikorwa by'iterambere bigira gute bigikenewe bigikorwa. Ariko twiyumvirane umuntu wese yumvire kuri mugenzi we. Ngomba dusome hariya ko ndatera sose turabe icya gatatu ikenewe wariko turayigira gatanu nako cyane cyane cyo kugira umutima utari umutima y'ukuri. Cya kabiri cyari iki kintu cyo kwatura ibyizigiro bigize gute bizima. Icya kane cyari iki kintu cyo kuwiyumvirana ko hanyuma turwanya ishaka ryo gukundana no gukora ibikorwa bimeze gute byiza. Wamanabi cya nyuma cya gatanu tukirabe muri Yeremiya igice cyaho cya 17 usubira mu murongo w'10. Abantu baragomba kumva ijambo ry'Imana bakabanezera turiko turarisoma muga ntibagomba kwiga ijambo rigira ubushobozi muri bo. Twembere guseswa n'ijambo ry'Imana. Umuntu wese arindiriye kugaruka kwa Yesu aremera ko ijambo rimugira ko badutabara. Yesu adufashe twembere ko ijambo ry'Imana ritugira ko ububasha. Nico ca nyuma mubyo nashuriwe ubundi muvugo wishwa nawe niyaza atosobanura ibindi Imana kuzaba yabimuhaye. Imana dutabara. Yeremiya 17 murongo waho w'10. Murongo w'10 uvuga ko nije Uhoraho nsesa umutima
ntagerageze umushaha kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'iby'ibikorwa byiwe yagize gute yeze. Mani dufashe. Aha yerekana ko iyo ijuru abakozi b'Imana baba bifise ko ubasha bwo kuritanga. Yesu adufashe. Ni ukuri tworitanze tugahera mbere w'umunzi wacu niko nkahera kuri wa muhungu waje w'imfura akurikiza wa mukobwa waje akurikira n'ubundi akurikira n'ubundi Imana dutabara. Ariko suko bimeze gute? Suko bimeze uhoraho wenyene uri wasesiki imitima nije uhoraho usesa umutima nkawugerageza kugira ngo nzogere kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ibyagize n'ingeso twiza. Aho ingeso zibaho ni uzizi Imana idufashe kandi bikomereza mu mukogoti kandi ubundi mukuzi w'ubutumwa nawe reka tugere gute reka bikurane Yesu nashimwe reka bikurane mu bintu ndazogera gute atoza niwe atomenya kuko imitima yarigejeje akayishira ku munzani w'Imana atoza amaze kuza arafise ibyo yabonye muri yo kandi ashobora kubona kuko ngo uhoraho turagendana adukikije impande zose imbere n'inyuma kandi ari ku gikorwa. Imana idutabara. Kandi kuri wo hari umumarayika yitwa Ntambabazi. Imana idutabara. Bamikaye bariko barakora. Imana idufashe. Abagabo bakoze amasezerano ba Gaburiyeli bariko barakora ariko ico gihe kendo uyu mumarayika izina ryiwe ryaranteye yuko yaje ngo ni Ntambabazi. Imana idutabara. Ni agoshe ni agwa adwati. Imana idutabara. Yesu adufashe. None rero guhora hagereke imitima ngo agere umuntu wese bikwiranye n'ingeso ziwe n'iby'ibikorwa byiwe bigize gute byeze. None tubanze tumunyemerere ntararangiza. Murabemereye kwemera guseswa n'ijambo ry'Imana? Mbega nsubire gerano murikomurisha muremeye kwemera guseswa n'ijambo ry'Imana? Reka soma hanyuma rero ko mubyemeye. Byashoboye Yohana niho ngomba ndangiriza abakirizi bitegure ejo bari bakereje abakirizi bitegure ibyashoboye Yohana kiragice cyawe cya 22 niho ndangirije. Byashoboye Yohana igice cyawe cya 22 Usome ku murongo wa 12. Ndaza kuba nzanigero kugira ngo ngere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Mwamwumvise ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imbere zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Inyuma hazobimbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intare n'ibyo kubw'amashengero. Ni jewe unako wo kubwishitsi ca Dawidi ndi umwuzukuruza wiwe kandi ikinyenyeri gica ibibatsi cyo mu gaturuturu. 17 kandi mwemu bona wa mugeni barahamagara bati ngwino kandi wumva naze gute nahamagara ati ngwino kandi
buntu. Mana idufashe. N'aya majambo y'Imana mpereze twasezeranye ko ijambo ry'Imana ishengero ryemeye ko dusesa. None ngo mpemu w'Imana bamugeni bariko barahamagara ngo ngwino. Ngo bamuhamagara mbwirijwe na mpemu yera ngo ndamuhamagare ngwino bene data. Nimuze kwa Yesu, nimuze mureke gushobora ijambo ry'Imana, utaraje kimwe n'ikindi, utaraje hirya no hino, ngwino kugira ngo witewe kugaruka kwa Yesu. Mwese mumvise amajambo y'Imana mukayizera. Yesu n'abahezagire, Yesu n'abahezagire. Nimuze siganwa muze kwa Yesu, nimuze impemu y'Imana ikahamagara ngwino. Mwese mwumva n'umuntu yumva nahamagara asemerere avuga ati ngwino mwitegure kugaruka kwa Yesu. Nimuze kuri Yesu abakunda abagirire neza. Shishikara muze, umuntu wese yiyumvire ukwawe, amaze guseswa n'ijambo ry'Imana, amaze kuba ikayumvira ko ari kuri uyu mukogote, natwe tumesure izimvune zacu twihane tutarahanwa. Haco vyomara tuzohanwa kandi umwanya warawose wo kwihana wenyene. Nuze urasenge Imana, Imana ikorere ibihe vy'intenguro, Imana idufashe. Yego hari ibihe vyiza vy'intenguro Imana igomba gutangaza kw'ishengero, ariko yarindiriye ko abantu bihana, abantu berezwa kugira ngo baronke umugisha w'Imana. Hari amasezerano Imana igomba kudushitsako, ariko turacarindiriye ko abantu bose ngo bihana bakeza. Imana idufashe, Imana idutabara, kandi abagomba kwiyityo ngo bariye muri ca gisaka. Nunze kwa Yesu, nunze kwa Yesu abakunda. Dusabe umuntu umwe hariya asenga Imana, hariya mu bafasha bafasha abamwarimu yimbe hamwe asenga Imana, barasenga Imana. Hana Petero afasha bane bane bahezanye. Kumana nyakubahwa Mana nyakubahwa uravuye cyane kugeza bisanzwe kumera Mana nyakubahwa wewe bishimwe n'icyubahiro. Mana nyakubahwa wakati wa umwana watufanya jambo batubwiye Mana ubutumwa bwiza, Mana watubwiye ngene Yesu agombaze ndaza vuba nzanyingira kugira ngo umuntu wese ikwiranye n'ibyo yakoze. Ereka Mana wari wabibonye, wari wabona ukungene tumeze. None Mana nyakubahwa turagushimiye Mana ukungene Mana waje kudukemura. Mana nyakubahwa turakwinginze mukuri Imana, naco Mana tuzobwire kuza. Mana nyakubahwa byose twarabibwiwe. Mana nyakubahwa turakwinginze Mana nyakubahwa, turaciye bugufi imbere yawe Mana nyakubahwa. Umwe wese Mana nyakubahwa yabereye Mana ubabarire cyane Mana, naco kubabarira nawe wa Mana uboneka Mana kwikura wenyine Mana nyakubahwa, utubabarire Mana nyakubahwa, kwishishuse Mana utugayako Mana nyakubahwa. Yesu turashaka kuzokubona Mana nyakubahwa, Mana turashaka kuzokubona Mana nyakubahwa. Erega Mana natwe gatwe tuzokwire kuza Mana, abakozi bawe Mana wagiye urabadutumako Mana, natwe Mana nyakubahwa icyo dushaka Mana ni ryacu, icyo dushaka Mana yaheze kuza Mana nyakubahwa. Ine Mana nyakubahwa turakwinginze kuri Mana ushishikare Mana kugendera umwe wese Mana nyakubahwa. Iki jambo ry'Imana Mana ryatubwiye Mana rigende mu mitima y'umwe wese Mana nyakubahwa. Amana ijambo ryawe Mana ryamubwiye Mana agende kubikora Mana nyakubahwa. Turakwinginze Mana kwama imisi yose kubwirwa Mana ntikukumva
jambo la maana ndao ndatubwiye ngo twihane. Mana nyakubahwa turakwinginze nk'ukuri Imana umezeneza rega Mana urahari udaharuye. Mana nyakubahwa tugiye Mana Yesu nagushimiye cyane Mana gutanga imbabazi. Ubundi Mana ntacyo twaye, ariko Mana kubera uri umunyembabazi Mana nta muntu yakujeko Mana ngo tumubabariye. Mana nyakubahwa turakwinginze rero we Mana ngo tubabarire kuri Imana kandi Mana nyakubahwa aya majambo Mana twumvise Mana nyakubahwa atume mu mitima Mana nyakubahwa ngo tugirira neza Mana nyakubahwa. Mana nyakubahwa uduhe Mana ugashika mu bwami bwawe Mana nyakubahwa. Rega Mana ntacyo tuzokwire kuza byose Mana twarabibwiwe Mana rege tugirira neza muri byose Mana tuzoteretse tuzokora byose ndabisaba mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Turabaza abo batarashikirwa n'abakozi batuza amaboko tubabona. Ego nibarabe nawe nyine aho uri mu ntebe ukumva hari ijambo ry'Imana rikubariye kuko twemere ko ijambo ry'Imana ridusesa ucuza uyongoka uje mu maso kwa Yesu. Nawe muri aba bantu barindiriye kugaruka k'uyu muntu yadukunze. Tugomba rero gusengera bamaze kwatura. Tugomba dusengera abantu bamaze kwatura ibyaha byabo kandi bareme aha baranesheje. Rero dusabe mwarimu Daniel hano abasengera Imana bese yabagire neza. Turagushimiye data twese uri kujuru, turagukengurukiye imbabazi zawe ko zamaye bidashira. Turagushimiye urukundo ukunda umwana w'umuntu ko ni rwo rwatumye uva mu ijuru kugira ngo uze kubana natwe. None ku ijambo ryawe Mwami abantu barafukamye imbere yawe igitandaro cy'ubugingo babonye batohangara hari ibyanduje imitima yabo baraciye bugufi imbere y'umusaraba. Natwe turabaramutse kubiganza mu izina rya Yesu Kristo kuko wavuze ngo uzabafata kubiganza mu izina rye bazokugira bari bazokizwa. Baba nifuza gukizwa rwose Mana mu izina rya Yesu. Ibi bintu byabagiriye bikabuza imitima yabo turabasengeye Imana amaraso wa kwigorogota ku musaraba abeza batunganye cyose agasembwa n'amarabaga mu izina rya Yesu. Kuko baravuze bavuga nabi barandura, barabye barabona nabi barandura, bakora n'ibindi byanditse imitima yabo, ariko barabizanye imbere yawe Mwami n'ubagirira imbabazi ubeze rwose ubatunganye kuba barabishikishe kukubaha ibyabaneshwa he kubinesha ubaha inkomezi Mwami mu izina rya Yesu. Ntibongere kwirabura ngo karimo gusa nk'umutabazi Mwami umuririmbyi yavuze neza ngo mubwire byose Yesu baraza kubikubwira byose Mwami ntibagombye kuguhisha ikintu na kimwe kuko baba mu mitima yabo barakubwiye byose baharuriye amaraso meza batunganye bose mu izina rya Yesu Kristo umenye Nazareti. Hanyuma urwane kubibagwanya Mwami mu izina rya Yesu. Hanyuma kugira ngo Mwami kuri wa musozi Mariya avuga maze bakubona ubwami kwa Data mu ijuru. Urakoze kuba babariye kandi kubagiriye neza. Nsabye twizera kuri dukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugomba rero dushikore dusenga Imana. Dusengere ubushobozi bwa Mwemye imitwaro tubaza kuyisengera mu nyuma.